Yes, nibisanzwe twongere tuguha ikaze aho dukurikiye. Tukaba tugiye kuvuga kuko imikino yagiye irangira ku mugoroba ya UEFA Champions League kuri wa gatatu itariki 17 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2025. Nibisanzwe rero uri kumwe nanjye David. Tugiye rero guhera kuri ikipe ya Olympiacos aho yanganyije n'ikipe ya Pafos ubusa ku busa. Ikipe ya Slavia Prague yanganyaga n'ikipe ya Bordeaux cyangwa se Glimt ibitego 2-2. Ikipe ya Ajax Amsterdam yo mu gihugu cy'Ubuholandi yatsinzwe n'ikipe ya Inter de Milan ibitego 2-0. Ikipe ya Bayern Munich yo mu gihugu cy'Ubudage itsinda ikipe ya Chelsea yo mu gihugu cy'Ubwongereza ibitego 3-1. Ikipe ya Liverpool yo mu gihugu cy'Ubwongereza itsinda ikipe ya Atletico Madrid yo mu gihugu cya Espagne ibitego 3-2. Ikipe ya PSG yatsinze ibitego 4-0 ikipe ya Atalanta. Tuyutse ko ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu Faransa, ikipe ya Atalanta akaba ariyo mu Butaliyani. Uwa kabiri Arsenal yari yatsinze ibitego 2-0 ikipe ya Athletic yo mu gihugu cya Espagne. Ikipe ya PSV Eindhoven itsindwa n'ikipe ya Union SG yo mu gihugu cy'Ubudage ibitego 3-1. Ikipe ya Benfica itsindwa na Karabag ibitego 2. Ikipe ya Juventus yo mu gihugu cy'Ubutaliyani inganya n'ikipe ya Borussia Dortmund yo mu gihugu cy'Ubudage ibitego 4-4. Ikipe ya Real Madrid itsinda ikipe ya Marseille ibitego 2-1. Ikipe ya Tottenham Hotspur yo mu gihugu cy'Ubwongereza itsinda ikipe ya Villarreal igitego 1-0. Akaba ari rero iyi mikino ya UEFA Champions League yagenze mu ntangiriro. Aho turakanda subscribe ukande, turakanda like ukande kugira ngo tujye tubana mu makuru menshi atandukanye y'imikino.